ndakuramukije nanaguhakaze munywanyi wacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru atandukanye abariko aravurwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, mumenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'amakuru ava mu masoko yacu. Ano makuru araza kugaruka ku yarabana na politike, umutekano ndetse tuza no kugaruka ku zindi nkuru zose ziriko ziragarukwa ko cane irya nino. N'amakuru turi buze gutangurira ku yariko aravugwa cane mu birabana n'ibiziga biriko biratogwa irya nino nk'Ikarusi, umukuru w'umutumba Gasasa muri komine Gitaramuka hamwe n'umukuru w'ugwaruka rw'imbonera kure kuri uwo mutumba bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi y'intara kuva kuri uno w'Imana. Baragirizwe yuko baba binyegeje inyuma y'ukwica abantu. Turaza kubimenya muri ano makuru tumenye n'uwo bishe uwariwe, ndetse tugaruke no kuzindi nkuru ziriko ziravurwa irya nino mu biziga bitandukanye vyagiye bitogwa irya nino. N'amakuru rero twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira nanje nkayatunganya maze nkayagushikiriza ingingo imwe ukwayo. Reka no makuru rero yacu tuyatangurire ku yariko aravugwa cane, ariko imbere yuko tuyatangura ngira mbaze ndagusabe gufyonda kuri sabone canke subscribe ne mukoresha ururimi rw'icongereza nimutarafyonda ko kano nakaryo keza ko kugira ufyonde ko ngiye cose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje wa mu bambere bashikirwa navyo. N'amakuru tugira dutangurire ku yariko aravugwa cane mu bimenyesha amakuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Tuyatangurire Ikarusi, umukuru w'umutumba Gasasa wo muri komine Gitaramuka hamwe n'umukuru w'ugwaruka rw'imbonera kure kuri uwo mutumba nyene bakaba bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi y'intara kuva kuri uno w'Imana. Amakuru ava Ikarusi akaba amenyesha ko bapfunzwe bagirizwa urupfu rw'umunyagihugu wo kuri uwo mutumba yatowe ikiziga mu ruzi Nyabiho ho muri iyo komine ku munsi w'Imana. Ikiziga catowe ciboshwe amaguru n'amaboko, kiriko ibikomere ku mutwe nk'uko igipolisi kibimenyesha. Abanyagihugu b'iGasasa bavuga ko uyapfuye yabuzwe irengero ku munsi wa gatatu, aho yavuye muhira avuga ko yitavye umukuru w'umutumba amutumyeko. Uwo nawe basigura ko yari amaze kumuhigira amwagiriza ubusuma. Domitien Bizimana arongoye igipolisi Ikarusi amenyesha ko dosiye yabo yamaze kwishikiriza parike. N'amakuru tubandanya kubatohoreza kubizokurikira kubirabana n'ivyo birabana nabo bagirizwa ko bagandaguye umuntu barimwo umukuru w'imbonera kure ndetse n'umukuru w'umutumba. Tukazabashikiriza amakuru yacu ataha. Tukiri mu nkuru zirabana kandi n'ibiziga biriko biratogwa irya nino i Bujumbura, naho hatowe ikiziga ahitwa mu Kiyange. Uwo yishwe nawe akaba yamenyekanye n'uwitwa Prosperi Bintu n'Imana afise imyaka 39 wo ku musozi wa Ndava ho muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Yabonwe n'abakenyezi badandaza imboga n'ivyamwa ni muri zone ya Buterere muri komine ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Amakuru dufise n'uko ico kiziga catowe hafi isaha 11 za gatondo kwibarabara rikuru inomero 5. Ico kiziga kandi cari cuzuye ko amaraso nk'uko bivugwa n'ababibonye. Uwo yishwe yari yanyurujwe n'abakozi bo mwigendereza hari isaha 2 z'ijoro bamukuye ku musozi wa Nyamitanga ku birometero 7 uvuye ku musozi. Avuga ko nk'uko amakuru dukura ngaho abivuga. Abadwaye amakuru bavuga ko yakekwa kuba afasha abantu baja bukuruzi Rusizi rutandukanya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no Burundi, aho aba hakaba ari hafi y'ubwo ruzi. Abajejwe intwaro muri Buganda baremeza ayo makuru mugabo nta vyinshi bavuga kuri uwo yishwe. Urongo igendereza mu Cibitoke ntiyashimye kugira ico ashikirije kuri ivyo bintu biriko biravurwa no kuyo yishwe. Tuvuye ngaho reka turabe n'ayandi ariko aravurwa muri Makamba. Umuntu nawe yishwe akaba yamenyekanye, nawe azwi ku izina rya Yamungu, akaba afise imyaka 35. Uwo batazira Sungura yishwe mw'ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira umunsi wa mbere. Ivyo vyabereye i Muyange ni muri komine Nyanzarake ho mu ntara ya Makamba mu buraruko bw'igihugu. Yicishijwe amabuye nk'uko ababibonye babivuga. Abagenzi babiri basangiye icupa bikekwa ko aribo bamwishe. Ikiziga ciwe kikaba catowe hafi yaho yarasanzwe yaba, vyavuzwe n'umwe mu baba muri ako karere.
iyo nkuru iremezwa n'igipolisi ujejwe ku karere ari mu minwe y'igipolisi Nyanzarake kumvuza amatohoza vyemejwe n'umwe mu bajejwe umutekano kumwe rero n'ibindi byose biriko biragaruka ko candiye nino reka tubaze twumviriza n'amakuru ndaza gushikiriza ayandi yagezwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi kwa kabiri ndayibahe mu Congereza yitwa Elite Capture of Foreign Aid mu Kirundi n'ubwo la capture de l'aide par l'élite politique. Muri icyo cigwa berekana neza ko Burundi amafaranga aja muri yama hanze avuye mu busuma no mu biturire arenga miliyoni 150 miliyoni 150 z'amadolari n'amafaranga y'umurengera ku Burundi muzi kuntu abarundi bakenye babuze byose. Nico gituma abantu bari kwiye guhaguruka bakabaza neza abo batwara ico babamariye. Ikindi ca kabiri hari muri iyo shirahamwe yitwa Rainbow iri Londres ntituzi n'umurundi ari muri conseil d'administration aserukira leta y'u Burundi. Noneho hejuru no gusaba umunyamerika umuntu yahora yitwa Peter Pham yahora ari umuntu yaserukira leta zunze ubumwe yuko agiye kuja muri iyo conseil d'administration. Ituze rero umurundi duserukirana kugira ngo no kumubaza tukamubaza ibihabera. Ivyo byose rero byavuzwe ndabishimikiye cyane cyane ko tugira komisiyo yiga ibintu byose. Icya gatatu naco ishirahamwe iyo ari ryo yose ari Burundi canke ahandi buri mwaka bateza gutanga raporo y'ivyakozwe, raporo financier. Ituzi neza nkuko babivuze amafaranga ubutaka bwagiye hanze n'amafaranga yavuyemo nayo twungutse. Gejeje ngaho kubiki naco ga prime kijanye n'igihe mwari mwabivuze kijanye n'igihugu c'Ubushinwa ko kivugwamwo cane. Mbega uruhara rw'ico gihugu nugwahe, inyungu ziri hehe, ufite ikibanza kihe muri ibi bijanye n'amabuye y'agaciro? Uraze amabuye y'agaciro Ubushinwa nibwo bwa mbere bugura amabuye kandi no mu Bushinwa nibo bakura amabuye menshi. Ni ukuvuga rero yuko Ubushinwa aribwo butuma amasoko ku isi yose ihinduka ushaka aduga canke amanuka ubu rero babwiye ibindi bihugu ati ari igihe muri 2012 bageze kuvuga ati aya mabuye nitwiyashora hanyuma bitera ingorane cyane cyane mu bihugu nka Amerika. Bumva aya mabuye atabonetse nkuko twabivuze ni bayita minere strategique mu Gifaransa. Akoreshwa mu bintu byinshi. Donc atabonetse ariyo amahinguriro menshi muri Amerika nibura hagarikwa. Faustin Ndikumana ku kibazo ca Ndavunze yavuze aho ubusuma bushobora kubera nkuko yatubwiye ko ikinyamakuru yabisomyemwo ubwo busuma bushobora gutuzwa gute canke hashobora gukorwa iki kugira kumbure nibandanyaho hagenda ikarata itariyo ikarata iranga ikidandazwa ugatanga siyishitse siyo yerekanywe kandi bwari bufise isanamu nziza bwari bufise bavuga ati uko uburemere bwawo bwari nyabwo ariko barakawugabanya kumbure kugira ngo nico giciro kigabanuka ati hoko gwiki canke inzira zobizahe kugira ngo aho kanovera ubwo bwiza bw'ayo mabuye y'agaciro ushike uko bwavuye mu Burundi.
ubwa mbere ho kuri ico gisata c'ubutare kirimo ibintu bibiri hariho plaidoyer yo kuraba ibijanye n'amafaranga avamwo ibijanye n'ariko arakoreshwa neza karusho umunyagihugu ariko arahakura mbwa harimo n'ibijanye n'ubuhinga bwo kumenya nyene ati iyo concentration ivyo n'ibyo byose ni ibintu kumbura abantu benshi bashoka tumenya kuko nta buhinga tuba tubifitiye ariko iyo hariho ugushaka kugira bati leta ivuga ati turarondeye abahinga bakwiye komite de scientifique baba bapfuye leta aho onye leta ibishatse urashobora gukontorona ubwo busuma bwose bwakurije ibintu by'amakoncentration kuko buba ari ubutare bw'iwawe ushaka uragira ntuzeva wasikwiye kuko ntiwocukura ubutare guhera mu 2015 ukaza kubona ko ibara ryaguye mu 2021 nta siveva wasi hari mu bintu gahe nta abantu uyakwiye kuvuga uti aba mu by'ubuhinga nibo bakonseye bakomeye ba leta birabira nubwo uri kora bahenda bwa bakakwapira twe hasigaye ku banyagihugu abari abafite civile yacu abakwiye kuja hamwe nayo agahanahanye inkuru bakarabye n'ahandi bigenda kugira amaprezo tubanaye tuyakora mu kwerekana aho biba bitagenze neza kazusaba yuko n'amanama nshinga amateka nkuko Bobo igeze kubivuga yarakwiye kuba kireka akabaza leta kugira amashinga amateka ibiserukira abanyagihugu nayo bikwiye kuba ikerebutse kavuga ati none habaye iki habuze iki byagenze gute redevability kiyongera hanyuma rero amashira hama societe civile amaze kuja hamwe zimwe muri n'amashinga amateka amarita kumva ko aremerewe hanyuma gaheza agatangwa kuzana uwo muco nkuko twe twari twabitaguye iyo predo nyine tuyikora mu bisanzwe kugira ngo duhimirize amaleta agire mugabe ico ngumanga ko n'ubundi leta izosweka yuko itangwe gushaka kugira ikintu ca transparence igiye hamwe n'ibindi bihugu bakinzira mu rya mugwi navuze wa transparence des industries extractives kwemeza yuko amakontra yawe hari aja muri transparence iyo initiative de transparence ni initiative ibihugu byose bijamwo bishaka gukorera ku mugaragaro ku muco muri ico gisata birahari kandi birazwi niyo ntuzi zirafashe zose za Cote d'Ivoire zoza ibihugu byose urumva ko biriko bigira pavuga ati twinjiye muri initiative kugira tugere twongereza umuco ubera muri ico gisata kuko kirimo amanyanga menshi kandi ibyo bihugu ayo masosiyete akomakomeye arakunda kumenya ibihugu usanga ari ibihugu bito bifite amikoro make ugasanga nibyo bashaka guhenderamwo amakontra cyangwa bashaka guhenderamwo abategetsi bake ati uwo tworohereza ibi ukatworohereza uku n'uku w'inyungu zawe twozikingira uku ugasanga za nyungu za benshi ziribagiye hama amajana abanyamakuru nabo rero no kubandanya namwe mugira ya journalisme d'investigation yanyu mukiforma abanyagihugu urazi yuko namwe ari indi pouvoir mukagira icyo bita journalisme d'investigation igakomera mukazishobora kudibisira ibintu abantu batamenye nyene mugakora kuburyo mubisize ahagaragara kenshi ibyo bice bituma n'abandi bashaka kugira icyo basabye bakorera ko hama abantu bakamwirwa wari yansinereje kugira amaleta nayo yumve yuko atari yabiraba yonyene n'abandi barundi n'abanyagihugu bose bahanze ijisho ico gisata kugira kibakure mu bukene burenze baba barimo